Shetani arambura, Umwami Yesu akambika. Shetani aravuna, Umwami Yesu akunga. Shetani arasambura, Umwami Yesu akegeranya. Haleluya, Imana nishimwe. Shetani aramugaza, Umwami Yesu akamugurura. Shetani Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cy'umunani umurongo wa 26 dusome. Bafata hakurya y'ikiyaga c'Abagereseni kirabana ni Galilaya. Ashitse imusozi umuntu yavuye mu gisagara yinjiwemo na dayimoni aramusanganira. Yari amaze iminsi myinshi atambuza cyambara, ntazu yabamwo, yaba mu masenga yimva. Abonye Yesu arasemerera amwikubita imbere, avuga n'ijwi rirenga ati, duhuriye ga Yesu mwana w'Imana isumba byose, ndakwinginze ntumbabaza agashinyaguro. Kuko yarabwiye iyo mpwemu ihumanye kuva muri uyo muntu, yahora imutera kenshi, kandi bamubohesha iminyororo ku maboko no ku maguru, bakamurinda agacagagura ibimuboshe, dayimoni akamukubeba mu bugaragwa. Yesu aramubaza ati, witwa nde? Aramwishyura ati, ndi Gitero. Kuko abadayimoni benshi bari bamwinjiyemo, baramwinginga ngo ntababarire kuja ikuzimu. Kandi hari umukuku w'ingurube nyinshi zirisha kuri uyo musozi, baramwinginga ngo abemerere kuzinjiramwo, arabemerera. Abadayimoni basokoroka muri uyo muntu, binjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, amazi araziniga. Abaziragira babibonye barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi. Nabo bavayo baza kuraba ibyabaye. Bashikaho Yesu ari, basanga wa muntu yavuwemo na dayimoni yicaye iruhande y'ibirenge vya Yesu, yambaye. Ubwenge bwagarutse, baratinya. Ababibonye babiganira ingene wari winjiyemo na dayimoni yakijijwe. Abantu bose bo mu gihugu c'Abagereseni gikikije aho baramwinginga ngo ave iwabo, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Atambukira mu bwato asubira inyuma, ariko wa muntu avuwemo na dayimoni aramwinginga ngo agume kuri we, ariko aramusezera ati, subira imuhiri wawe ubadondere ivy'Imana igukoreye byose. Aragenda akwiza mu gisagara cyose ivyo Yesu yamukoreye byose. Imana nishimwe. Ngaha dusomye kubwo umuntu umwe yaragowe. Umuntu umwe dusomye ko ngaha mu gihugu c'Abagereseni ni hakurya gato ya Yorodani. Hamaze imyaka 3 tuvuye ngaho muri Israeli. Hanyuma rero wariko aratugenda twereka aho hantu yarahadushikanye, yatubariye ati, murajana Bibiliya zanyu. Tuhashitse acatangura gusoma iyi mirongo. Hanyuma rero aratwiganira ivy'uyo muntu nguko Bibiliya ibivuga. Uyo muntu yari umuntu yagiwemo n'abadayimoni benshi. Sindonga umwanya wo kubisoma, ariko muzobisome mu butumwa bwiza bwa Mariko igice ca 5, ingene uyo muntu vyabaye ivyiwe, vyabaye bikomeye cyane. Hanyuma aratwereka ati, uyo muntu Bibiliya ivuga ngo nta nzu yarakibamwo. Kubera iki? Kubera yuko abo badayimoni bari baramukuye mu nzu. Ngo yabahehe? Ngo mu masenga yimva. Urabona Abisirayeli bari bafise umugenzo, bagafata umusozi munini nkuko mubona ngaha hanamye gutya, bakimba niho rero baca bashira umuntu bakamuhamba. Aho rero yatwereka ayo masenga aracyariho, uyo muntu yabamwo yari yinjiwemo n'abadayimoni. Hanyuma ni hejuru y'ikiyaga cha Galilaya. Yaraje atwereka igisagara yaje avuyemo hakurya, nguko tubona iriya misozi duga hari ivugizo. Hanyuma rero Yesu araza mu kiyaga, ashitse ngaho ariko araduga. Wa muntu ava mu masenga aho yarari, azarirukanga. Bibiliya iravuze ngo yaba mu masenga mumva, nta mbuzu yambara, bamubohesha iminyororo ku maboko no ku maguru, akabivutagura. Ngo yama yikebesha amabuye, yanyuma ngo mpwemu ikamukubeba akaba mu bugaragwa. Hanyuma ngo yamataka ijoro n'umurango, ntibamutora n'agatiro, yikebesha amabuye. Yarababaye cyane. Urumva umuntu nta gahuza agira, ntaba mu nzu, ararara ko minduru,
yama mu bugaragwa, yari umuntu amerewe nabi cyane. Yesu ava nk'hariya kure aramubona bamukeneye, araza afata ubwato kugeza yogorokeye ahari. Baratubwira ataho yadugiye naha. Hanyuma nyamuntuze acava mumva, acaza imbere y'ibirenge vyiwe, aramufukami, afukama imbere y'ibirenge vya Yesu. Baba dayimoni baca batangura kuvuga ngo Yesu duhuriye hehe, ngo turagusavye ntutwice agashinyaguro, hanyuma ngo ntuturungike ikuzimu. Urumva umuntu yangi wabo, dayimoni wabo ni hehe, aho yashizwe ni hehe, ikuzimu. Ariko ntagomba, ariko uno munsi tugomba tuhamushire mu izina rya Yesu. Wewe ufise ingorane, ndagufitiye iganuke rive mu ijuru. Ibi Yesu yakoze nubu aracyabikora. Hamwe byo bavyakorewe mu gihugu cya Isirayeli gusa bidashobora gukora kino, twoba turabagorwa kuko twaba turiko turavuga ubutumwa butagira ubuzima. Ariko kubera yuko uno munsi tubizi ko bikoreka mu izina rya Yesu, nico gituma uno munsi turaha. Uyo muntu rero afukamye imbere y'ibirenge vya Yesu, Yesu amugirira ikigongwe. Abo badayimoni urumva baramusaba bati eka ntutwice agashinyaguro, igihe cyacu ntikiragera. Kandi ibyo yavuze koko igihe cyabo ntikiragera, ariko igihe kigiye kugera, Shetani ateregwe ikuzimu, asukwe go wa muriro witwa gihonomo. Hanyuma rero Yesu rero avyumvise aravuga, aragira ngo kuri uyo musozi twasomye ngo hari ingurube ziriko zirarisha. Batweretse bati muri ibi vyatsi niho zariko zirarisha. Hanyuma rero urumva cyari igice cy'Abisirayeli. Muri Isirayeli cyarazira gutunga ingurube, ariko abobo bari barenganye ivyagezwe vy'Imana barazitunga. Mbega urenganye ivyagezwe amererwa ate arahanwa. Hanyuma rero Yesu rero yemerera abadayimoni kuja mu ngurube, bati turagusavye utwemerere twigire muri ziya ngurube. Yesu ngo agira gute? Yesu agira gute? Arazemerera zigenda mu ngurube. Bazabona ingurube ngo bazabona ziratembaga, niyo batubwira bati zaciye ngaha muko zitembera mu ruzi, amazi araziniga. Hanyuma banyo baziragiye ngo baca birukanga mu gisagara, bagenda kubarira basebuja bati ubuhombe, za ngurube zose zirapfuye. Bati vyagenze ngwiki, bati n'umuntu aje mu bwato, wa muntu yari mu masenga acavamwo, ivyamuvuyemwo nivyo vyazitwaye mu kiyaga. Baza barirukanga bababaye, bafise ibibazo vyinshi, basanga koka ingurube n'ibiziga biriko biratembera hejuru ku mazi. Hanyuma baritegereza, ndababona bifashe gutya, bitegereza baraba mu kiyaga bababaye, bayibaza bati ibi ni biki. Hanyuma barababara ngo basubiza amaso kuri wa muntu, basanga ahagararanye yicaye imbere y'ibirenge vya Yesu, yambaye ubwenge bwagarutse. Hanyuma rero bobo ntibababaye uyo muntu, bababaye iki? Ingurube zabo. Baca bahindukirira Yesu bati Yesu, hoci tuvemo, tuvire mu gihugu, hoci ugenda. Urabona ivyo dukoreye, ivyo ukoze urakoze, genda. Bababajwe niki? Ingurube. Ariko bari bakwiye kugira gute? Kunezerwa k'umuntu agize gute? K'umuntu akize. Ryari isoni umuntu akuze kugenda gusa mu bapfasoni mu gisagara, kandi ngo nta gatiro batora, yararakoma induru ijoro ryose, bari bababaye. Ariko naharuka bibaza ku ngurube, uko ingurube n'ubutunzi bukomeye. Abafise ingurube ku mwaka iravyara, kandi ivyaye ikavyara abana batari bake, 10 n'abandi. Nuno munsi hari abantu bahora babarangira ati uyu muntu wawe arimwo abadayimoni, jana mu banaka bamusengere, abo badayimoni bazomuvamwo. ngo nagume uko ntacyo bitwaye, ngo agume kwibanga. Muriko muravyumvira? Oya, ntabagize neza. Kubera iki? Kubera umuntu n'umuntu w'igiciro, umuntu ari n'igiciro imbere y'ijuru. Uyu ndaza kumuvuga ko mu ncamake. Nariko ndavuga rero ngene Yesu ngo abanyabantu baraza basanga uyo muntu yicaye imbere y'ibirenge vya Yesu. Nta hantu heza
hangana nk'ukuguma imbere y'ibirenge vya Yesu. Mbega turi imbere y'ibirenge vya Yesu, mbega turi imbere y'ibirenge vya Yesu, turahaguma, hari itunga rikomeye, hari umunezero. Hanyuma rero uyo muntu rero Yesu ngira ngo babonye abantu bariko barashunga umukabaza bavuye mu gisagara, ngira ngo yabariye Yesu yarahagaze nkuko noba mpagaze nkuko nawe akabarahambavu, ngira yazaramukwega imbuza ateye Yesu kuko ubwenge urumvise ngo bwari bwagize gute, bwari bwagize gute, bwari bwagarutse. Bugarutse rero uyo muntu yaragize isoni zikomeye kubona abantu bagize gute, bariko baraza ateye Yesu, abantu baraje kuko ubwenge bwagarutse. Arabonye ko ameze ate, arabonye ko ameze gute, ko ari gusa. Hanyuma rero teye Yesu, ntabara Yesu, ntabara Yesu, ndi gusa, wankoreye ibyiza. Harya harimwo ba mama wacu, harya harimwo abakobwa bacu, harya harimwo inshuti, harimwo abavyeyi, none ndi gusa. Kuri Yesu rero aramuraba, yamukoreye igitangaza. Mbega tukigeze ngaho, muribuka umuntu yigeze kuba ari hambavu y'Imana ariko aboneka ko ari gusa. Muramwibuka umuntu yari yicaye hambavu y'Imana kuko ari gusa. Ninde mumwibuke, ninde? Adamu. Haleluya. Adamu rero Imana yaciye ikora iki? Imana Bibiliya iravuga ngo yaciye itanguriro. Ingana habireka itanguriro igice ca gatatu kugira hafashe umuntu mu buzima bwiwe yoba nawe agifise ingorane, atarabohoka, akiri gusa. Igice ca gatatu umurongo wa 21, ndabure ku murongo w'9, Uhoraho ahamagara uwo muntu aramubaza turi hehe. Umurongo w'10 aramwishira ati numvise ijwi ryawe mwitongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aca rero araganira n'uyo muntu ngene vyamubereye, ngene yariye ku giti, ngene yacumuye, hanyuma Imana ntiyamuretse yacumuye. Umurongo wa 21, Uhoraho Imana arongera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato, agira ate, arabambika. Haleluya. Ninde atarambikwa n'Imana? Ninde atarambikwa na Yesu? Dusubire kandi muri bwa butumwa bwiza bwa Luka. Butumwa bwiza bwa Luka turabonye wa muntu ahagaze cyange yicaye hambavu y'ibirenge vya Yesu. Hanyuma rero turabonye ngo abantu bose bashitse uko bangana, bose atawuvuyemwo. Ni cya gice cya Luka 8 umurongo wa 37, abantu bose bo mu gihugu c'abagereseni gikikije aho baramwinginga ngo agire gute, ngo abaviri wabo. Abantu nta numwe yari yaronsa agatima kugufasha uyo, ariko yari hambavu y'ibirenge vyande, ibirenge vyande vya Yesu. Kandi twasomye ngo yaza yambaye, yari yambitswe nande, yari yambitswe nande? Na Yesu. Naribajije ni none yo muntu abantu bo mwambitse bose bagize ngo naveho kuko yaratumye bahomba, abatunzi baho bari bahomvye, bariko bararira, nta numwe yari yibutse kumuha gahuzu. Ariko Yesu wewe musanzwe mubizi, yarafise duhora tubona ingene bamushushanya, yarafise wa mutamana yamagereka hejuru guri. Nibaza yuko urya mutamana ariwo yaciye amwururukirizako aramwambika. Wa wundi ikindi gihe yahava ahanagurira ayoza ibirato vy'abigishwa biwe, akabihanaguza umutamana wiwe. Umutamana wiwe nuwo kudupfuka ubwambure bwacu. Imana nishimwe. Ahejeje kumukorera ivyo bintu, hanyuma abantu bose urumva ngo bani bagize ati ojo genda tuvireho, uravye ivyo ukoze urakoze genda. Ariko iyo muntu wewe ngo Yesu ngo atambukira mu bwato, ariko iyo muntu arirukanga ngira amufata impuzu, atekaye gumana nanje, aramusaba igisabisho cy'igitangaza nkuko duhora turirimba ngo gumana nanje kuko
umunsi ukuze. Hanyuma rero Yesu Bibiliya iravuze ngo aramusezera, aramubarira ati genda amahoro, wakize, Imana yo mwijuru izobana nawe. Hanyuma camubarira ijambo rinini yanagomba kubarira ishengero muko turangiza. Umurongo wa 38, ariko wa muntu avuwemwo na dayimoni aramwinginga ngo agume kuri we, ariko aramusezera ati subira iwawe imuhira, ubadondere ivy'Imana yagukoreye vyose. Aragenda akwiza mu gisagara cyose ivyo Yesu yamukoreye vyose. Uyo muntu Yesu aramubwira ngo subira mu gisagara ciwanyu ubadondere ivy'Imana yagukoreye vyose, atana kimwe gisigaye. Adonde ivy'Imana yakoze vyose uko bingana. Mbega vyari bingahe ivy'Imana yari yamukoreye? Yari yamukoreye ibingana iki? Yari yamukoreye ibingana iki? Ubwa mbere yari yamukijije ubwenge bugira gute? Buragaruka. Icya kabiri mwabonye ngo kera yari aboshwe n'iki? N'iminyoro. None iminyororo yagize gute? Yamuvuyeko. Icya kabiri ngo yagenda ameze ate? Ari gusa. None ubagize gute? Arambaye. Ahandi twasomye ngo yama yikebesha iki? Amabuye. Yaramerewe nabi, ariko ivyo byose vyari vyagize gute? Vyari vyakize. Imana nishimwe. Ikindi murabona yuko yari yamwambitse umwambaro w'igitangaza, umwambaro umwe wa wundi umuririmbyi aririmba ngo wambara ukugororoka Yesu atanga, nta gushaza kungana gutyo. Hanyuma yarakwiye. Hari ikibazo kinini iyo umugwayi agwaye, natwega mu bitaro ugasanga yaragwaye gose kwihereza yakize, hariho ikibazo wamubaza, mbega wakiriye he? Wavuriwe he? Nawe haje ikibazo, ninde yagukijije? Ninde yagukijije? Yarinze kwishura ko ari inde? Ko ari Yesu. Ivyo rero ntivyashobora kuyoberana ko ari Yesu, kuko ngene yaciye akira muri nyamwanya nyene za nkovu yarafise z'iminyororo, vyaba imyore y'imyoza amabuye mu maso, vyari vyakize. Ntawohakanye yuko uyo muntu yakijijwe n'umwana w'Imana. Kumubona vyonyene kwari ukwerekana kw'Imana iriho ikora ibitangaza. Bamubonye ahagaze hano mu gisagara, bakamenya ngene yaramerewe, barinze kumenya bati koko Yesu yagendeye iki gisagara cyacu. Hanyuma yengo aca rero ngo aramutuma kugira gute? Kuvuga. Aramubwira ngo genda udonde, genda wigane wagukijije ivyo yagukoreye. Yaragiye afise akazi gaki? Aramuvuga butumwa. Kandi ikindi gitangaza, agenda yitwirinde izina rishasha. Ubu yarumuki yari yakijijwe, yari uwo kwa Kristo, yari umukristo, yari intumwa ya Kristo. Imana nihabwa icubahiro. Hanyuma rero yaciye hahinduka rya zina twama tubona bajya abantu bayerera mu ibarabara, umushatsi wahinze, umwamuntu mwene uyo aba mu mifunege. Naramubonye Igitega, narumwe mu basengera umuntu nguyo twama tubona mu ibarabara Igitega atagira gahuzu namba, agenda amerewe nabi, ariko umunsi umwe araza mu ngoro y'Imana turamusengera, abakozi b'Imana baramusengera, hanyuma arakira. Umuntu mwene uyo byananiranye izina bamwita, abantu bose bamwita ngo numuki? Umusazi. Urabona siyanse y'abana b'abantu byarabananiye, abahambaye bajya baganga byarabagoye, abadogiteri n'abandi. Ariko kuri twebwe ijambo ry'Imana rero tubariye umuntu mwene uyo ruhebwa, aba barimwo igitero c'abadayimoni. Muriko muranyumviriza ngo mbandangize? Abarimwo igitero c'abadayimoni benshi. Umuntu mwene yagacaronka izina yitwa umuki? Umusazi. None ubu ntakiri umusazi, ubu numuki? Numukristo, kuko arimwo Kristo umwana w'Imana.
uyo muntu aca agenda aja mu gisagara ciwabo ngo atangura kudonda. Ashitsi iwabo aradonda ivy'Imana yamukoreye, igitangaza batanguye kumubona. Iyo nzira sinabasomeye muri Matayo ngo iyo nzira nta muntu yarakiyicamwo. Bakimubonye baza bamubona wa muntu afise ubwenge, yambaye, aranezerewe, ameze neza, ameze nk'abandi bantu bose, yakize, agenda neza. Bamubonye abantu bose baratangara. Ntiyarakeneye insobanuro nyinshi, yarakeneye kwereka amaboko yiwe ingene za nkovu z'iminyororo yari imuboshe. Agenda mu gisagara, muri Mariko. Reka ndahasome umurongo umwe muri Mariko, muko ndangiza ndahasoma umurongo umwe, igice ca 5 umurongo wa 20. Ndangurire kuri 19. Ndiyamukundira ariko aramubwira ati ja imuhira iwawe mu biwanyu, ubabarire ivyo Umwami Imana igukoreye vyose, kandi ingene ikugiriye ikigongwe. Aragenda atangura gukwiza Dekapoli ivyo Yesu yamukoreye vyose. Abantu bose baratanga. Turabonye ngo aragenda atangura gukwiza Dekapoli. Abantu bize amashuri nabo babize amashuri make ya primeri, deka ucumenya ngo niki. Deka niki ni ibintu 10, dekametre, dekalitri. Murabyumvira? None ni Dekapoli. Ibisagara bingahe? Ibisagara 10. Agenda mu bisagara 10. Haleluya. Turarangije igikorane, yemwe ababohotse muri n'igikorwa kimwe mpwemu yera agomba kubarungikana. Mugendagende mu bisagara vyinshi, muvuga ivy'Imana yagize gute, Imana yagukoreye. Hari benshi bakizwa bakanyegeza, hari benshi ahejeje gukizwa atagomba kubivuga. Bamubarira nk'abajya bagenzi bahora basorora hamwe, akamubwira ati mbega kutakinywa niki. Reka bimeze muganga arakubujije, ni nkivyo muri ko mwumvize. Ntagere gute, ntashinge nta. Turagomba umuntu yakize. Mbega umuntu yakize arateye isoni? Umuntu yakize arateye isoni? Oya, ndateye isoni, arateye icubahiro. Nagomba rero mbarira abantu bakize, guhera turiko turavuga ubutumwa bwiza kuwa 5 nejo nuno munsi. Umuntu yakize aca agenda mu bisagara vyose avuge ivy'Imana yamugiriye gute, yamukoreye. Bingahe? Vyose atana kimwe washize. Genda uvuga uti ya nyota yaramvuyeko, genda uvuga uti ya macakubiri yaragiye, genda uvuga uti rwarusaku rwaguteranya byarahise. Genda udonde ivy'Imana yagukoreye. Uyo muntu rero aca aragenda. Imbere yuko ndangiza sindagibagirwe, Yesu yahora haca akavuga ubutumwa bwiza, ntihagire n'umwe amwumviriza. Akaca umwana akaca kenshi, aho hantu yarahaca Yesu hari inzira yiwe yamacaho, azunguruka agenda avuga ubutumwa bwiza, akavuga ntihagire umuntu amwumviriza. Ariko ikindi gihe ijuru rirategura umuntu yitwa umusazi, rirategura Yesu afata ubwato arajabuka ashika hari mumva, aca agenda muhinduye umuvuga butumwa. Agenda ngo genda ukwize hose mu bisagara bingahe? Ibisagara 10. Ndiyarakeneye amajambo menshi, ndabindi yarakeneye kugenda aravuga, kwari ukwerekana ko yagize gute, yakize, ko yabohose iki, ingoyi, kuba afise iki, uba afise iki, afise ubwenge. Haleluya. Rero genda werekane ko ufise ubwenge ko bwagarutse. Umuntu yemeye Imana ubwenge buba bugarutse. Erega hari abantu bagenda batagira ubwenge kugira ngo barafise ubwenge, nk'umuntu yicundi, nk'umuntu aborerwa akabigaragara imbere y'abana n'abapfasoni. Ubwenge bwiwe ntibuba bukwiye.
none rero shengero ry'umwami, bwoko bw'umwami, ivy'Imana yadukoreye ni vyinshi. Ubu rero genda umuntu wese abivuge ingene Imana yamukijije, ingene yaguhaye mpwemu yera, uca utangura gukwiza hose muri iyi ntara, abantu bose bamenye ubutumwa bwiza. Yesu nahabwa icyubahiro, umusazi ahinduka umusavyi. Haleluya. Ndarangije. Shetani arambura, Umwami Yesu akambika. Shetani aravuna, Umwami Yesu akunga. Shetani arasambura, Umwami Yesu akegeranya. Haleluya. Imana nishi